aha mu gisagara hariho ico shimikirako kubijanye n'ubutunzi. Abanyagisagara mwebwe mukora ibikorwa vy'iterambere, nico gituma ntidushaka umuntu abaho ataca ariko arakora. Uwabuze ico akora azaturabe tumwereke ibikorwa biruzuye muri iki gihugu cy'u Burundi. Dutegereza gukora amakoperative afatanya umwimbuzi hamwe n'umusumyi kugira ngo bose bagire urunani, ko twarabonye ko urunani ari rwo rwa mbere. Ibi rero nivyo dutegerezwa gukora. Dukeneye kubona urwaruka atanumwe ariko ari dodomba. Turashima cyane kubera ya mahoro urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura cyane rwaramaze gufata intumbero nawo yo kwiteza imbere. Birahimbaye cyane mbona urwaruka rwo mu gisagara rwamaze kuja gukora imigambi y'iterambere kandi rugatera imbere. Bakavuga bati twarabibonye aho twari twarahombeye. Nta kintu na kimwe mu Burundi ukoze kitazana itunga. Ngaha rero ni mwebwe mushiririye cyane mu bijanye no gukora ibikorwa bibateza imbere. Mugabo b'abarundi bose aramaze kuja ku kivi. Tubazana imigambi tuma umurundi wese agira mikoro kandi birumvikana. Umurimyi ni mwamara kugira urunani nawe niwe uzohora umushikanira ibintu ku isoko. Kuko ngani mu gisagara cy'ubutunzi niho mwuzokwegeraniriza ivyurira bigenda mu matrene cyahe bigenda mu ndege. Namwe ico gihe mubamubaye mu runani rwo kwimbura mugatera imbere. Ivyo byose turabibona.